Ndongenda bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwe mwese mudukurikirana muherereye ngaho ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino muri Aziya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, abari mu burengero muri Kongo, abari mu buseruko muri Tanzania, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamuraca ujya ngahe iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bikugerako aho wibereye. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi nukwagiriza Ndayishimiye Evariste Batazira Neva, uyu ni General Major, ariko aragirizwa ubusuma bw'itunga ry'igihugu, aho ngo yatinyutse gupfunga umukuru wa BRB banke y'u Burundi, akaca amupfunga mu gihe ngo yari yagaragaje ishirahamwe Prestige, aho ngo ryahora rikorera mu kwaha kwa Ndayishimiye, mu minwe Ndayishimiye, mu kunyuruza no kwiba itunga ry'igihugu, ararondera amakosha ku bandi kandi ngo niwe musuma ahambaye gusumvya abandi, ngo ntaho vyigeze biba ku mukuru w'igihugu atwara umutambukanyi wiwe canke umukenyezi wiwe akamujana iwe mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi akamuhamwo akazi, arasubira kandi amugira ina Burundi. Ivyo vyose ni vyibonekeza ko Ndayishimiye ari umusuma ahambaye gusumvya abandi bakuru b'ibihugu bose batwaye igihugu c'u Burundi. Yarafashe umwigeme wiwe, umukobwa wiwe, amushira mu bene ntare. Ivyo vyose ni mwaye ngo zo kwiba igihugu, zo kwiba itunga ry'igihugu. Ndayishimiye kandi atari yibukira ivyo vyose, aragirizwa ubusuma buhambaye cane, aho yaciye ahomvya abagwizatunga, agafata amanote y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 akayahindura kugira ngo ahomvye abari barigwije ko ayitunga, abesha ko aribo bivye igihugu. Ariko cane cane wari ugambiriwe yari umutama Bunyoni, yari yaravanye amanote ku mabanke atandukanye, ku makonti atandukanye, akaja kuyanyegeza yanyegeza ayo mahera. Rero ngo yaciye afata ingingo yo kuyahindura ibipapuro nk'uko Ndayishimiye yaciye abikora. Ivyo byose rero ngo birerekana ko Ndayishimiye n'umusuma ahambaye cane, ariko aranyonya itunga ry'igihugu. Amakuru ava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu basirikari barungitsweyo ngaho muri ico gihugu, aremeza ko hahejeje kurungikwayo abasoda 2,250. Abo basoda birazwi ko ngo hari umwumvikano ukomakomeye cane wabaye hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca leta ya Kongo, ko umwe mu basoda b'igihugu ca Kongo azoja ararihwa amadolari 5,000 kuri buri umwe. Nawe urabe igitigiri c'ayo mahera y'abasirikari 2,500, umwe ahabwa amadolari 5,000, urabe imiliyaridi zirimwo z'amadolari canke mu marundi. Ayo mahera yose rero ngo Ndayishimiye akaba ariko arayagabana n'abandi basoda bakuru cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose vyibonekeza ko ari umusuma ahambaye. Umusirikari arungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nta gahembo na kamwe ava mu Burundi azwi azohabwa. Ivyo byose ngo vyibonekeza ko amakuru bagenda batohoza y'amahera yishugwa kuri buri musirikari ari 2,500 vy'amadolari y'amanyamerika. Nawe igitigiri c'idolari urazi aho kigeze, canke niba utazi urabaze wumve ukore ibiharuro, nawe wirabire ibiharuro n'igitigiri c'ayo mahera azokwinjira mu gihugu kandi agacaja mu minwe no mu mufuka wa Ndayishimiye n'akandi kagwi bafashanya mu kwiba itunga ry'igihugu. Aragiriza Prime Niyongabo ko yagomba kumutembagaza, ariko ngo vyari ukwijijisha
kuko Prime Niyongabo na Ndayishimiye ngo ni abagenzi bakomeye cyane, ni inshuti, ni mpamfe, ntawe ni somambike umwe ni somambike w'uyundi, kuko kuva mu ishamba barabanye, mbere n'ibirori famiye zabo zubatse ntago bashobora gucanamwo, kuko Prime Niyongabo afata Ndayishimiye nk'umuvyeyi wiwe, kuko ni nawe yamuhagarikiye agira ubugeni. Ivyo byose rero birerekana ko Ndayishimiye n'akagwi ke ari abasuma bahambaye bariko bariba itunga ry'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi ako kagwi k'abo bagabo b'ibicocoro mu mugambwe wa CNDD-FDD kariko kariba itunga ry'igihugu, havuyemo Bunyoni nuko we bamuciye bamushira ku ruhande. Biravugwa ko aribo bagirizwa gutegura urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, nk'uko amakuru agenda abivuga. Amakuru yari karashigwa hanze no mumenyesha amakuru Bob Rugurika yaciye ashira hanze. Yamenye umuceri nk'uko mu mvugo z'ubu biriko biravugwa ngo nukumena umuceri hanze, yaciye abishira ku mutangaro. Amakuru rero aremeza ko abo bategetsi aribo bateguye guhitana no kwica umukuru w'igihugu yariho. Bamwe rero bakaba babona ko intahe ishobora kuzobakubita mu gahanga igihe n'igihe, isaha n'isaha, kandi barafise ico bagikomakomeye cyane. Mu nyuma yaho bapfunze Bunyoni bamupfungiye hatagera amazi, hatagera umuriro. Bunyoni bamupfungiye buri kimwe. Bunyoni ntashobora kuja kwivuza, kandi Bunyoni aragwaye, araremvye, amagara aramukitse. Yaraciye asaba ko yoja kwivuza, ariko vyose yaravyankiwe. Nabo bamwe batanguye kubibona ko ari umugambi wo kugira ngo Bunyoni nanone nawe ashobore kuba yogwa muri gereza, amabanga abitse atajiye ahabona. Bamwe bavuga ko rero hari ayo yahaye Bob Rugurika, nk'uko yaciye yagirizwa kuba yarakoranye na RPA agakorana na Bob Rugurika. Ivyo navyo vyabaye ivyaha, vyabaye ibirego, ariko aragirizwa. Muri ivyo birego rero vyo gukorana na Bob Rugurika ntibaciye bavuga ivyo bamuziza kuba barakoranye, ariko amakuru ari hanze nuko Bunyoni yoba yarahaye Bob Rugurika ido nido amakuru y'ibanga ukunye ni ubutegetsi bwateguye gutemba kwica umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza, bakanabishikako mbere ababigizemwo uruhara bose n'ukuntu vyari biteguye n'isumu canke ishano bahaye umukuru w'igihugu kugeza ashengeye, kandi n'uwajyanye iryo shano n'ivyo bari muhereyemwo byose Bunyoni akaba yaraciye abitangaza. Arivyo Bob Rugurika avuga ko afise amakuru yose y'idonido ukunye ni ubishe umuhisi Petero Nkurunziza, urupfu rwiwe rutaje giturumbuka byo kugwara, ahubwo rwari urupfu rwari rwateguwe, hakagira abagomba no kubiryozwa canke bagafatwa bagirizwa ko aribo bishe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyo byose nivyo Bob Rugurika avuga ko afitiye ibyabona ibimenyetso, harimo nuko Bunyoni baciye bamwagiriza ko yakoranye na Bob Rugurika, ariko Bob Rugurika we arabihakana, avuga ko atago yigeze akorana na Bunyoni canke amakuru afite atayakuye kwa Bunyoni. Bunyoni nawe yama yabihakanye ko atakwigeze akorana na Bob Rugurika mu kumuronsa ayo makuru, avuga ko ateye ubwoba. Amakuru Bob Rugurika avuga ko ari karakusanya, yabwiye abo bategetsi ko niba Bob Rugurika yoba besha bakabaye bamunyomoza, bakavuga ko ivyo ari karagenda atangaza vyoba ari ububeshi, ariko nta mutegetsi n'umwe yaciye ahaguruka. Bose baheze mu gacereri, nta n'umwe yaciye ajaho ngo avuguruze ivyo Bob Rugurika yaciye atangaza canke ashikiriza. Kuri ubu ngubu ni inkuru ziriko zirakwiragira, na Deniza Bucumi bivugwa ko yarazi abagandaguye umugabo wiwe, umuganje wiwe, ariko akicecekera kubera ko yagovye iyo ataza kunuma byagomba guteza iyegereyegere ngaha mu gihugu c'u Burundi.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aze akugera ko aho wibereye hose wafyonda subscribe niba utari wafyondako canke uwo ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya azoja aragushikira mwe mwaheje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo